nta kindi cazanye Kristo hano muri ino si atari ugutanga ubugingo, kandi ngo abutange busagutse. Imana yacu nihabwe icubahiro. Hano Yesu Kristo ariko aravuga icamuzanye, ariko aravuga uwo ari we, aravuga n'ibikorwa by'umwasi Satani, ico Satani atangwa, ico akora, ico ahemba abantu, nibibazo, n'ingorane. Aravuga ngo Satani nta kindi camuzanye, nukwica, nukwiba, nukonona, nugusambura, nugutikiza, nugutera ibibazo. Izi ntambara zose tubona zikwiye isi yose niyo migambi y'umwasi Satani. Munkundire imbere ya byose kugira ngo dutangure dusenga Imana, dushimira Imana iduhaye ibihe byiza nk'ibi kugira ngo tugire ibihe byiza byo gusangira ijambo ry'Imana. Rero munkundire dusenga Imana. Mwami Yesu, turagushimiye kandi turaguha icubahiro ugira kandi kuri umwizigirwa. Duhimbaje izina ryawe kuko uri Imana nziza, umuremyi w'ijuru n'isi, Imana nyene amahoro. Turaguhaye kaze ngo bane nacu kugira ngo werekane mu ijambo ryawe, ukize imitima kandi uhembure imitima ya benshi. Tugushime twizeye kugiye kubana natwe muri byose mu izina rya Yesu, amen. Turashima Imana rero iduhaye ibihe byiza nk'ibi kugira ngo dusangire ijambo ry'Imana. Ubwo tugiye kuvugana ku ijambo ritubwira ngo icazanye Yesu Kristo hano mu isi no kugira ngo atange ubugingo kandi abutange busagutse. Cuti mukundwa uriko uranyumviriza, n'iri jambo tugiye gusangira kandi ndizera ko rigira ico rikoze ku buzima bwawe, kuko nta handi munsi y'izuba tubonera ubuzima, tubonera amahoro, tubonera umunezero, tubonera gukira indwara, tubonera gutugwa imitwaro atari muri Kristo Yesu wonyene. Imana yacu nihimbazwe cyane. Rero unkundire dusangire iri jambo ry'Imana dusanga mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana igice ca 10 ku murongo wa 10. Turaje gusoma no mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo igice ca 14 murongo wa 34 gushika 36. Turasoma mu izina rya Yesu Kristo. Yohana igice ni ca 10 ku murongo wa 10. Aravuga ngo igisuma ntikizanwa n'ikindi atari ukwiba, ukwica n'ugutikiza. Naho yo jeho nazanwe no kugira ngo zironke ubugingo kandi ngo ziburonke ari umusesekara. Imana yacu nihimbazwe cyane. Dusome ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo igice ca 14 ku murongo wa 34 gushika 36. Turasoma mu izina rya Yesu. Yesu akiza abarwaye benshi. Bamaze kujabuka hakurya bafata imusozi mu ntara y'Genesareti. Abantu baho hantu baramumenya, batumatumanako muri ico gihugu cose, bamuzanira abarwaye bose. Baramwinginga ngo abareke bakore ku buyonga bw'impuzu yiwe gusa. Ababukorako bose barakira. Imana yacu nihabwe icubahiro. Cuti mukundwa nje kukubwira ngo nta kindi cazanye Kristo hano muri ino si atari ugutanga ubugingo, kandi ngo abutange busagutse. Imana yacu nihabwe icubahiro. Hano Yesu Kristo ariko aravuga icamuzanye, ariko aravuga uwo ari we, aravuga n'ibikorwa by'umwasi Satani, ico Satani atangwa, ico akora, ico ahemba abantu, nibibazo, n'ingorane. Aravuga ngo Satani nta kindi camuzanye, nukwica, nukwiba, nukonona, nugusambura, nugutikiza, nugutera ibibazo. Izi ntambara zose tubona zikwiye isi yose niyo migambi y'umwasi Satani. Izi ndwara tubona zidakira ni migambi y'umwasi Satani. Ibibazo mu miryango, bingorane, ibibazo hirya no hino mu kibano, ni imikorere mibi y'umwasi Satani. Ibibazo, ugwango, ishari, inzigo,
ivyo vyose ni vyamwa bitangwa n'umwansi w'abantu ari we Satani. Niwe mwansi w'abantu n'Imana. Yesu aravuga rero ngo nta kindi cazanye Satani nukugira ngo yonone, nukugira ngo atikize, nukugira ngo atere ibibazo, nukugira ngo azane indwara, nukugira ngo ashireho ibibazo, nugushiraho kudahuza n'ibindi bibazo vyose. Ivyo vyose biva kuri wa mugwanizi Satani. Jambo ry'Imana yatubwira ngo ni se w'ikibi, niwe nanduruko y'ibibi vyose. Ariko Yesu hano rero aragaruka akaturemesha mu ijambo ryiwe, aravuga ngo Satani nta kindi camuzanye nukonona, nukwiba, nugutikiza. Ngo ariko jewe Kristo icyanzanye no kugira ngo ntange ubugingo kandi ndabutange busagutse. Nazanywe no gusangangura ibikorwa vy'umwansi, imigabo n'imigambi y'umwansi. Nshuti mukundwa uri kuranyumviriza, ushobora kuba muri kano kanya, haleluya, hari ivyo Satani yaje arabiba mu buzima bwawe. Ivyo Satani yaje arabiba, araturaza arabiba ingwara, arabiba kubura amahoro, arabiba ibyago. Ugasanga abantu bafite abadayimoni b'inyatsi, ibyo bakora ntibigenda, ntibitumbera. Ivyo vyose ni imigambi y'umwansi. Ariko Imana ihimbazwe, nshuti mukundwa, kuko ikunda umwana w'umuntu yamuremye mu ishusho yayo. Iravuga ngo sishobora guheba umwana w'umuntu naremye, negerezwa kurondera inzira zose zishoboka kugira ngo nshobore gusambura ibikorwa vy'umwansi Satani mu bugingo no mu buzima bw'abana b'abantu, kugira ngo Yesu akubohore, aguha ubugingo kandi ubwo bugingo ububeho busagutse. Nshuti mukundwa, iyi si iraruhije, iragoye, ariko nagomba ndakubwira ngo niwizera Kristo araguha ubugingo bushasha, kandi iyi si urayibaho ufise imbaraga n'inkomezi zo kunesha ibikurwanya vyose. Imana yacu nihimbazwe. Nico cyatumye Kristo avuga ngo nta kindi camuzanye nukugira ngo atange ubugingo kandi abutange busagutse. Imana yacu nihimbazwe cyane. Turabona aba bantu bizeye Kristo, barumva ibikorwa vyiwe, barumva ko ari umunyembabazi, barumva akagira neza, kandi barumva ko atanga ubugingo. Abamushikiriye bose ibibazo vyabo bikemuka, maze baragenda baramundagara ako ari benshi, baraca hirya no hino baramwinginga ngo Kristo, kuko turi benshi, udukundire dukore ku mpuzu zawe gusa. Wumve aba bantu kwizera bari bafise, bari bazi ko Kristo yavuze indwara zimwumvira zigahunga abantu bakaba bazima. Bari bazi ko Kristo iyasengeye umuntu, iyo yatuye ijambo rimwe gusa, ibitangaza bikoreka abantu bakabohoka. Ariko barizera, abo bantu bizera mu buryo bw'igitangaza, kuko bari benshi baramwinginga, baramubwira ngo Kristo, kuko turi benshi, udukundire dukore ku mpuzu zawe gusa. Yesu Kristo arabemerera, maze bamukoze ko bose bahura no gukira, babona igitangaza, ubuzima bwabo burahinduka. Imana yacu nihimbazwe cyane. Nshuti mukundwa, wizere Kristo, Imana yacu nihimbazwe cyane. Arahindura ubuzima bwawe. Ushobora kuba hari ibintu uri kurahura navyo mu buzima, amasekuse, imiyaga, indwara, ibibazo, ikintu icyo cyose uri kurahura naco mu buzima. Nagomba ndakubwira ngo nta handi hari igisubizo, ni muri Kristo Yesu. Kandi vyamuzanye by'ukuri ni wewe ubwawe, ni wewe kugira ngo arokore ubuzima bwawe, aguha ubugingo kandi abuguhe busagutse. Icambere nukugukiza urubanza rw'ivyaha, nukugukiza gihenomu, kuko umaze kwizera Kristo umaze guhabwa amahirwe n'uburenganzira bwo kuragwa ubugingo budashira. Imana yacu nihimbazwe cyane. Kabiri, wizeye Kristo, Imana yacu nihimbazwe, afise ububasha n'ubushobozi bwo kugukiza indwara, bwo kugukiza ibibazo, bwo kugutura imitwaro yose ufise, kuko nta kindi camuzanye Kristo atari kuguha ubugingo. Rero nshuti mukundwa, nagomba ndakubwira ngo ivyo uri kuhura navyo, ubuzima ubayeho bubabaje buruhije, nta handi hari inyishu, nta handi hari uburuhukiro, ni muri Kristo Yesu. Imana yacu nishimwe cyane. Rero nshuti mukundwa, uri kuranyumviriza, nagomba ngo nsenge mu buryo bubiri. Umuntu yumva agomba guhereza ubuzima bwiwe Kristo, agira ukwizera, ashira ibyizigiro vyiwe muri Kristo Yesu. Nk'uko aba bantu bavuze ngo turaje kuri Kristo, turizeye, udukundire dukore ku mpuzu zawe gusa, ku buyonga bw'impuzu zawe turabona uburuhukiro, turabona ukugirirwa neza. Kandi vy'ukuri
ivyo bizeye nivyo vyakoretse ku bugingo bwawe. None nawe nshuti mukundwa, urashobora kuba utarizera Kristo ngakubera umwami n'umukiza. Nagomba ngo uhereye aka kanya uhereze ubuzima bwawe Kristo. Kabiri, turagiye gusenga n'abantu bafise ibibazo by'indwara, bafise ibibazo by'intege nke, bafise imitwaro itandukanye. Nagomba ndakubwira ngo muri Kristo Yesu hariho igisubizo, kuko Yesu Kristo nta kindi camuzanye no gutanga ubugingo, kandi akabutanga busagutse. Urahabwa ubugingo kandi urongera kubona uguhembuka mu buzima bwawe. Dusenga Imana. Mwami Yesu, ndagushimiye kubw'uyu mwene data yumvise ijambo ryawe akizera Umwami Yesu. None datuye ubugira kandi Imana ngo umugirire neza nk'uko nawe ufashe ingingo yo guhereza ubuzima bwiwe Kristo. Reka Mana nziza nawe bari kumugirira neza, kandi mweretse n'aba bene data Mana bizeye Kristo, bizeye gukora, bizeye gukiza, bizeye ibitangaza bibonekera mu Mwami wacu Yesu Kristo. Hari abafise indwara, hari abafise imitwaro itandukanye, hari abafise ibibazo bitandukanye. Ndasenga mu izina rya Yesu Kristo, Mana natura ngo kugira neza kwawe, ukubohora, ugukiza, kugira ngo kongere kumanuke, maze ubwoko bwawe, abantu bawe bahabwa gutabagwa, babone ugukira, bahabwa ubugingo busagutse atahandi bubonerwa atari muri Kristo Yesu. Ndagushimira Mana, kandi nizeye kugira neza kwawe kubohoye kandi ukijije, mu izina rya Yesu Kristo Umwami wacu. Amen. Télévision Tanganyika. Télévision Tanganyika.